already know. It's an media. Salut tout le monde. Là je vais dire vous mwashoboye kwisakrifia umwanya wanyu kugira mushoboye kuza ngaha sivyo ko mu Burundi tuzi amateleviziyo menshi cyane mugabo ngaha televiziyo ziri ngaha ziraharuwe mugabo nivyo vyiza ko bavuga hako ugira vyinshi birufu mugira bike vyiza sivyo bake mugabo beza bashobora gushikana amakuru bake mugabo beza bashoboye kubona agaciro kanje bashoboye kubona valeur, c'est ce que je veux dire. Il y a Angé, c'est pour ça moi Djenga. Et kuko ni benshi cyane tuzinanye nabona ngaha donc mwebwe muraba agaciro ndabashimiye cyane d'abord bariko tutangura. Bon, ikindi naco ndashimiye cyane aussi Tuguma Dori Boutique igene yaduhaye this place. Point ya kabiri Dibaza yuko c'est la première fois que je suis gukora ikintu ni ryambere vraiment kuva natangura carrière yanje ya musique ni film cyangwa ama comedy byose je veux dire cyose cyarimwe ni ryambere vraiment je gukora ikintu nk'iki ngabo bivanye n'ibihe ngene bigenda ari ukurinda kuza ku muntu. C'est pour ça que mvuga jewe pour la première fois ngirangire press conference même si ataburyo bwatayiza kuinvestisa nkuko abandi babikora ngabo quand même shaka gutanga message ku bantu ikivunga je ku bantu benshi. Ça aussi nashaka kubashimira, je veux dire Tuguma Dori nashaka kumushimira cyane niwe muntu wa mbere nshimiye cyane kuko kuba jewe mwese muhagaze ngaha kuba mwese mumbona cye muzi nka Alvin Smith Tuguma Dori yavise mu umuntu yafashije kuva kera kuva nkitangura music n'ubu ahangeze umva nta muntu wa mbere wo gushimira à part Imana yose umuntu je veux dire Imana niyo yambere yo gushimira mugabo Imana kuba atari umuntu je veux dire genre mu bantu umuntu wambere shobora gushimira about industry naho je ngeze Tuguma Dori aho ari hose yubahwe cyane. Et elle c'est manager wa Tuguma Dori ni manager assistant donc nous ndamushimiye cyane ko unwe dukorana ngaha mu Burundi mwese ko Tuguma Dori atabino unwe dukorana ngaha mu Burundi bisigura yuko n'uyu ndamushimiye ndamubonera kote yanje nkuko mba ndamunye Tuguma Dori ari ngaha. Merci beaucoup Kasi. Yore mubona ngaho ni EP yanje shasha igiye gusohoka vuba cyane yitwa Party Love EP nkuko mwayibonye ndazi mashobora kwibaza kweri kinayise Party Love EP kandi ndazi cyo kibazo menshi ari kwibaza mugari kandi acishura d'abord gituma nayise Party Love EP ni kubera muri zo ndirimbo hari amasije ya love na ya party na love bisigura ko muri izi ndirimbo zanje sije ni zibiri n'urukundo na party n'urukundo hamwe n'izindi ari urukundo na party je cyari mu c'est pour ça nayise Party Love. So bisigura ko nashaka gufata ikintu coba ki definisa izo ndirimbo zose cyarimo. Indirimbo ya mbere ndibaza murayibona ni Ndabe nakoranye na Iritina Bunyi yose nakoranye na Estanish My Place nakoranye na Lina Blanche Shiramo nakoranye na Shan Queen Sophia nakoranye na Mona Wada hamwe na Surprise nakoranye na Kakeli kubana kurikirana ibyo amakaraoke baramuzi. Iya nyuma ni bonus song ni song ya bonus kandi mwazi ko ama bonus usanga arenze kuruta nayise Jegeze Ngidi nica mutaho ibyarije. Donc ubwo ni urutonde rw'indirimbo nashoboye gukora kuvyerekeye isohoka z'izo ndirimbo ndibaza moi jewe na préfère yuko izi ndirimbo imbere na mbere zibanza gusohoka mu yandi ma plateforme à part YouTube. Je veux dire que zizoba ziri disponible le 13 ou le 16. Zizoba ziri disponible le 16, zizoba ziri disponible muri ma plateforme gira mvuge Spotify, Audiomack, iTunes, Boomplayer, Amazon Music, hamwe na Tidal. Merci beaucoup. Donc ça c'est pour le 16. Date ya YouTube yuko zizoba ziri disponible kuri YouTube izoba ari le 20. Le 20. Zizoba ziri disponible kuri YouTube. Point general fils zarizo sizi ko mfise ibibazo mumbaza comme ça turabe ingene two petit yaya. Hari yavuze kugira ngo ugikore ikino gikorwa ko tuziko maze ikintu kitari cyo muri nogero. Hama turabona umu producer ari very best hamwe na Joko weke bazikoze ari bo babiri gusa.
ko tuzi ko muri uno Burundi bwacu ari abapiteri benshi cyane kandi babishoboye kandi ikindi naco muri EP yawe turabonamo indirimbo nyinshi cyane zitandukanye ariko indirimbo ishobora kuba yarakoze neza uri kumwe na Double J ntayo tuko turabona kubera iki Alvin atashimye kwishira muri EP yiwe. Bon, igituma rero Benny jewe niyumviye gukora iyi EP ubu Benny wonye nuranzi ko je umuntu wa mbere kuvya music yanje narasagurize cyane nimba narasagurize cyane rero burya nsubiye inyuma gato urumva abafaransa bavuga chaque chose à son temps ikintu cyose gifite umwanya wacu ikintu nimba kitabaye cyagihe nuko umwanya utari bwagere narakoze song nyinshi kandi music yasonga nakoze zose ndashobora kuramo album cyangwa EP ngo gituma ntari bwakore EP Wonyine murabizi yuko mama wazira aragorana ubu indirimbo igeze kuri 150,000 kuri studio jewe sifisa ahantu mpembwa ku kwezi kubera music ego ngaha muri Tumadori boutique ndahembwa ku kwezi parce que de brand ambassadeur mugabo murazi ko ntangizu et je suis marié aussi donc ndubaze ndafisa ama responsabilité menshi cyane ndafisa abana ndafisa umuryango muhira deja mu buterere ko ubuje ntakiba muhira bisigura yuko je dois aider à la maison ubuje imana yameze agenda atera imbere gato ça veut dire que je dois aider ndafisa batoyi banje à la maison nikizo kubafasha murumva izo charge zose fise kugira nkore indirimbo 7 canke 8 zivara amahera menshi na maraki menshi biba bigoye cyane bivanye na n'izindi charge fise Benny c'est pour ça na cyevuga ntihari bwagere mugabo bivanye n'uburyo ngene bugenda buragira plus umuntu agenda revolver plus umuntu agenda ateye imbere buke buke niyo mpamvu naciye nimvira gukora EP ubu parce que nabona yuko hageze ko nkora EP hama igituma ntasizemo hahiye bon je sizi ngene bakora abantu burya umuntu wese afite strategie ziwe mu buzima isi album ni EP hahiye igituma ntaskwishiramo ni kubera EP nayikoze après hahiye nashase gukora ikintu atamunuma arumviriza ikintu gishasha kuko iyo nashiramo hahiye murayizi deja murazi nama image yayo bisigoye ko ntiyari kenewe kujya muri EP yanje atezwa kujyamo c'est pour ça navuze ko ari good news ni news EP ijya hahiye iri muri news zaheze iyi ni good news c'est pour ça naciye nkora indirimbo shasha zose hama kibazo cha Bedi Best aussi je ndagoye cyane gukora nagiye umuntu ibintu byanye bashaka ubikore nkuko jewe ndabishaka kuko nije mba nakurisha donc uri kurakora akazi tuzo gukora je ivyo shaka nicyo je nifuza sivyo nushobora gukora ikintu je nashaka ngo kubera uri mu producteur akomeye ngo cenda vyihoza mvuge les gens vont kiffer aussi parce que c'est le meilleur producteur non c'est pas ça Jeff moi nkora n'umuntu muto mugabo duhuza dukolabora donc c'est pour ça nakoye na Bedi Best. By the way, kwa boss for real na meeting mbere magazine yewe nefse proposition cyangwa suggestion twebwe je kuraba ibintu bihugu abagenzi bakoze ko baniki barakora system wita listening card wamagaza abantu bakumviriza EP yawe yose ashobora gufasha swat kuri wowe kugaragaza aho kanoti gakeya basi kuko umuntu wese azi ko umufano wawe tegereje kuza kumviriza EP yawe kuko yuko ishira ama platform menshi atandukanye sibyo eri suggestion kuri jewe kubera yuko ndazi energy bitwara ndazi effort bitwara mugabo rose nabo bantu 10 mugabo bakemera kuriha 3000 cyangwa 2000 kuza kumviriza EP yawe ni step nzizo gukoze kandi kora bake muri statement ya 257 rero buhara. Merci beaucoup urakoze cyane kuri ico kibazo ni kibazo cyiza cyane biravana n'uburyo bw'umuntu sivyo kuba mwabonye banderole ngaho kuba mwabonye ibintu byose ngashoboye gukora sinzi ko mubona ko nemeye kugura n'agahuzu gashasha kubera n'ikiyato gishasha kubera iyanose simbesha jewe izo ayose n'amahera impuzu izi ni shasha iki ni gishasha kubera iki nabiguze kubera aha kandi natagwe kuvyambarira aha ni ibi byose nabiguze kubera ibi byose byakoresheje ku mahera indirimbo zakoze ku mahera na niyo pari osi uri kuravuga yuko nokora nokoresha amahera rero igituma kandi ntakoze nta rondera ahantu haniniya nk'abandi ngene bagira ngo kuri panoramique he ku masare manini muri ico kibazo nyine birimo kubera iki natwenga kubera yuko umuntu wese inkoko ijya sero n'umuntu wawe vous comprenez ce que je veux dire sishobora kuza kugira ibintu ingaruka bitopasa ku muntu wanje donc nkora ibintu mbona yuko biri kuri niveau yanje genre sishaka kurenza cyangwa ngabanya rero c'est pour ça mwabonye
ibi byose nagize ibi kandi c'est pour ça ntukora ico kintu ngiye kubera mugabo suvuga ngo ntugikora kuko hari abasponsa benshi ari nk'umuntu ashobora kwihebera akavuga petit ico kiya kintu ka boss yavuze ndashaka kugikora ngira ibisabwa byose hama ndakunda bigufashemo ugikore mugabo kuri jewe kweri sinibaza yuko cyo nkunda kubivanye n'uburyo mugabo suvuga ko ntuvyanga kugikora bivanye n'uburyo bwanje ça va pas être possible merci ndibaza nta bindi bibazo bihari murakoze cyane vraiment kuba mwashoboye kwigora mukaza nari namaze kubashimira ava ntegereje kubashimira no guhereza aussi ko mwagerageje cyane genre mwanyitayeho c'est ce que je peux dire ndabashimiye cyane bivuye ku mutima hama nongera ndabatumira yuko mwese mushobora kuyumviriza hama abashaka kuncorera muzoncorere hama ikindi naco kintu je ngira mvuge je kimaze imisikinja ku mutima je naragira mariage narifise abantu benshi cyane bamfasha ife ko ndabivuga cyane parce que ni message ikomeye cyane naragira mariage araba diaspora benshi cyane bamfasha n'abantu bunga mu Burundi n'abakobwa quand même muga kuva nagira mariage nta numwe nkibona ni mukisupportinga muta kubera ngo nagize mariage isa kugira mariage c'est la fête du monde motife ngo ko nagize mariage no mu diaspora muta erega n'umusumo boss wanje ndacakeneye ubufasha bwanyu aussi ubwo ntashoboye kumufasha kuri byose muta ubwo n'umugore wanje so sponsor wanje rero peut-être yuko ari abandi bace bagira ubwo bavuga ubu rero yaronse mu diaspora nagize mariage no mu diaspora azo oya ndacakeneye ubufasha bwawe muta aho uri hose ubimenye nimba ari iryo jana kandi ntuzo kwibaze ngo umpaye na 10000 francs ngo zokugaya ngo kubera wampaye amahera make oya ijana n'ijya nka murindi 10000 francs deja yuya wayimpaye n'ama déplacement ari kuba nahaye bamwe urumva rero ubwo buryo wari kumfasha gufasha ibintu byinshi cyane muri music yanjye ndasubiyemo abantu bose muziko mwarese kumfasha kuko yaragize mariage jewe no kuri kwimana ni wandanye mufasha nkuko mwariko